zajuru ku makarikesi yose y'abanywanyi bacu bari mitere mbaza ibintu bimaze iminsi byibonekeza muri limitere bitariko biragenda neza. Ego. Icyambere ni connection, sinzi ko namwe mubona aho muherereye. Ico kibazo kirahari. Ego abanywanyi ba limitere bamaze iminsi bidoga ko atamarizo baronka ndetse ngo n'amamegara zimbye. Ico kibazo kabisa turagifise hose mu micungararo. Ego limitere kuba yikubisa agashi ku banywanyi bayo. Ego mu kubagabaniriza ibiciro mukamugiye kuzohora mugura amamega 400 ku munsi, amamega 2000 ku ndwi, amamega 5 ku kwezi. Ndetse no kwagitiva SMS na liberté yihamagara kujya vyahora. Ego. No kubadugiriza umuvuduko wa connection ku makarike simu yanyu. Ego ariko ivyo byose tukabikora munywanyi tumanje kuraba neza ko nimero iba yanditse kuri mweneyo. Uko turiko turagira rusasuma ku manimeho yose twongera duhagarika amanimeho y'abantu biko rakoresha amanimeho atra yabo. Nimeho dusanze itanditswe kuri mweneyo cha tuyugara aho ni kumva zo gukingira abanywanyi bacu kuko ari abantu benshi bakoresha amanimeho atra yabo ndetse ugasanga ko yakoreye akamanyanga. Ubusuma hamwe n'ibindi. Iyi nimeho ya 69 560 yanditswe kuri mwebwe canke no wayibugururije ku munywanyi. Ni twebwe nyene yanditseko. Ego twatubona mwaritwaye neza kuva umwaka utanguye mpaka mu urangize. Ego twatubona nimeho yanyu muyikoresha ku bisata byose kwandika message, gisata cyo guhamagara, gisata cyo kwandika cyo kubika no kubikura tukaba tubona naco nyene mu gikoresha. Ego ibiharuro bitandatu bigushikiriye niyo code de confirmation ya mise à jour ya carte simu yanyu umunywanyi. Navyo turabona. Ubidusomeye udakufye telefone ni message yaraba ku bisata byose nkuko twabikuriye, kwandika message, guhamagara n'igisata cyo kubika no kubikura kugira tumenye neza ko ari wowe nyene tuba tubona amafoto n'amazina uri kurakoresha nimeho yawe. Ego nije ndiko ndayikoresha. Ukaba usanzwe ukoresha nimero zingahe za limitere ga munywanyi? Ni zibiri. Ego reka dutangure kuri ya 69 someye message gushikiriye kwa kuri mwe tubona amafoto n'amazina kwa Irakoze Yves. Message mbonye. Ego ni message ibiharuro bitandatu iraba ku bisata byose dusomera ivyo biharuro. Ni 000 inshuro gatatu. Oya ni 09 hama 8 1 2 3. Ego wavutse oya urabicuritse bisoma uko bikurikirana OTP uko nyene bikurikirana nyarutsa 09 8 1 2 3. Oya urabicurika kandi nimero yawe ukaza ko nihagaritswe uze gushugira umunsi mwiza. Reka tukurungikira ibindi bishasha bidasa n'ivyo kugira byo ntiwihende. Soma iyi message ukiri biharuro soma bibiri. Soma biharuro bibiri. Ego iyo ije unyene bibiri ni 4 3 5 6 01 01. Umviriza uri kurabicurika kubera iki twakubwiye usoma OTP izi uko bikurikirana kuri kurabicurika no gushaka nimero yawe uhagarika. Oya ntidushaka ko muyihagarika mugabo je ndiko nsoma ivyo ndiko ndabona. Sawa ufise imwe muri telefone ntoya yindi muri telefone nini? Oya iyi niyo mfise mugabo yindi ntiri hafi. Soma rero uko bikurikirana canke nimero yanyu ya Irakoze Yves cyo tubona katari yanyu cyo tuyihagarika. Oya nije nayanditse ko n'umurongo nenda kubaza gusoma ibiharuro ubikurikiza uko bikurikirana uca bicurika kubera iki? Oya none wabibonye gute ko ndiko ndabicurika kandi je ndiko nsoma ubicuritse icyacu kuko ivy'imashini bayaguhaye tuba tubibona no kugira turabe ko ivyo uri kuradusomera ari biba byaje hiyo kugira nimero yawe tubone ko ari yawe bwite hama ari uri kurayikoresha ari we tuba tubona amafoto n'amazina kuri Irakoze Yves. Usubiye kwihenda ukabisoma nabi muce mugira umunsi mwiza. Soma ibindi tuguhaye bigira gatatu turabe ko byo udashobora kwihenda. OTP uko bikurikirana byo biharuro bitandatu.
Singiye ivyo muriko murandungikira, je ndiko nsoma ivyo muriko murandungikira. soma ibindi tuguhaye rero ubisoma uko bikurikirana, ibindi tuguhaye bigira gatatu Ntibiraza. vyagushikiriye kera, raba vyagushikiriye muri message zisanzwe. Saje sanzwe nyenda. Udakufite telefone turiko turavugana. Oya sinokupa kuko nkuvye harya byoca bipfa. Hariya muri message zisanzwe bishitse ukabona utabibonye ucumanza ufute izo message zose tuguha iyindi shasha kugira ize uyibona. Uri muri message zisanzwe ndibaza. Yaje. Ni bingahe? Ibiharuro 6. Nyarutsa kubisoma bimara umwanya muto cyane. Ni 68. 93. 40. Futi izo message zose rero tuguhe nshasha uri ngaho nyene muri message ize uyibona witonde mu kuyisoma uturiye mu mutima. Uri kuranyumva? Ndakumva. Numwe kugariya kayite simu kuko hakayite simu tumaze kubona ni ari uri kwakoresha tukabona none kuyugara murabishoboye nk'amafaranga tuba tubishoboye munywanyi nta kintu na kimwe kitunanira. Ntiwavuze yuko muba mubibona ngaho ivyo mwaturungikiye. No kuvuga no kugira tubone neza kari wowe uri kurakoresha ukayite simu, ni kuvuga utadusomera ivyo biharongo nimero yewe tuyigire rusasuma nimero cha tuyihagarika tuguha ibigire ivya nyuma kugira cyo turangiza. Uri kuranyumva munywanyi? None mwe ivyo wanyuma mwaraje kuzigira rusansuma. Twebwe no kuvuga twe takomshine no kuvuga wodushikiri amugira mizi udashimye kubidusomera nawe bice bigaragara ko nimero ari batari yiwe ari yazibazi ko zirakora amanyanga bayansi ko bya mizajuru kandi mwe iby'amanyanga ntavyo mukunda. Twebwe iby'amanyanga ntavyo dukeneye. Sawa subira tugerageze turabe ko twogira ijyanyuma. Raba rero ivyo bishikiriye cenja no gusenga. None mwe mwagiye gusenga? Twebwe no kuvuga turi mu kazi hariho umwanya umuntu ashobora kuja gusenga. Nkaje nsanzwe ndi mu mizirimo. Mizirima mugabasha ntatare. Sawa reka mwayirungitse hayiraza. Ego yagushikiriye kera munywanyi yitome yagushikiriye. Turabe hariyo mbonye inge turamasayisike ego niyo yashitse. Isome rero bangutsa 74 D0 61. Okay, kumva uri kurabisoma nabi mugira umunsi mwiza. Hama iraje guhagarika. Nagomba gusaba. Namavyeho muri limitere. Ego nico gikuba turiko turakora twongera twugara amakayite simu kutari kurantaho. Hari undi muntu arakubwira ko ugwaye mu mutwe. None ugira umbwire ko ugwaye mu mutwe hama ncinda kurondera. Ijya miti ntaco yakumariye kweri. Imiti yihe? Iyo miti uri kurafata. Urakagwa mu iwese. None mwibaza ko muri bigugu abantu bose ari bigugu.